murakoze kuba mwadutumiye franchement turashimiye ko turi ngaha ni ibyishimo bitari bike merci encore une fois. Bon, novuga yuko yari réussite édition ya mbere byagenze neza nkuko twari tubyiteze. Bon, ngerageje kuraba abantu twaronse au moins 1000 personnes barengako gato. Bon, en général byagenze neza, on espère aussi que pour la prochaine fois bizogenda uko byabaye pour la prochaine fois. Challenge za mbere twahuye nazo ni côté ya sponsoring. Siniko ndabesha franchement byose en tant que umutwara Felix 80% twarabikoranye. 20% twaranse support nkeya ku ba médias, il y a des médias qui nous ont aidés, économiquement parlant twari kubisa up and down turagerageza. Bon, nabwo yuko côté ya sponsoring byagoranye, sinon côté y'abartistes, y'abadanseurs tout s'est bien passé, turashima Imana kabisa. Bon, vu que édition ya mbere yari introduction, kuvuga yuko Tamba igiye kugaruka, on n'a pas fait une compétition, twaratumiwe gusa nka cours de danse ari connu, juste pour introduire le projet. Hama deuxième édition ni compétition, kandi twayigize au niveau national, twaragerageje gutumira amagroupe yose mu Burundi, kandi hakaba hategekanijwe n'ubushimwe ku magroupe atatu ya mbere, kuko iyi deuxième édition yariyo demi-finale na finale harabaye présélection ubwayo yo twayigize ntitwashatse kwipigira trop twagize ibintu bisanzwe twagize ama audition hama hasigaye demi-finale na finale. Bon, kuko de nos jours murazi ko hasigaye hari ama réseaux sociaux, twaragerageje gukoresha internet, ama réseaux yose akoreshwa mu Burundi, turashatse kuvuga Instagram na Facebook kuko en général ni amarezo agezweho ngaha mu Burundi. Turafise page kuri Facebook na Instagram, twarapartage la fiche, tugira appel à candidature, hama baza barishura ko kwiyandikisha barungika message après ukawiyandikisha. Bon, nta video twasabye, twararungitse gusa message abashaka kwiyandikisha, tel numéro mutwandikiye kuri page, dushirako na jour ya présélection. Voilà. Bon, en gros, les présélections zarabaye, ubu hasigaye ko aba demi-finale, nayo ni le 14 na le 28. Amagroupe yabaye sélectionné harimo zitatu za ruguru, hakaba izindi z'i Bujumbura malheureusement twaronse coupe nyinshi za ruguru. Bon, nibaza ko habaye problème ya communication kuko benshi ntibakoresha ama réseaux sociaux hariya, mugabo on espère bien la prochaine fois kuraba iyindi manière tuzokoresha. Donc ubu hasigaye tuzokwinjira muri phase ya demi-finale izoba le 14, ama finale nayo le 28. Bon, demi-finale izoba le 14 kuri Institut Français. Bon, bizotangura 15h. Hariho 10 groupes zabaye sélectionnés muri demi-finale. Muri izo 10 groupes tuzokuramo 5 zizoja muri finale. Jewe nitwa Richkid hama je suis dans la compétition. C'est que mon public qui aime, ok, nanjye naje gutumira abantu bose bitabira ikintu cy'idance, ibintu byo gutamba, la culture, kuko ari ibintu byari bimeze neza cyane kuri Institut Français. Ok, tubabwira karibu cyane muzotangwe, hariho demi-finale, uzoshobora kuza demi-finale, de finale, yego, aho byari. Ok, mu public yari tuyiteguye neza cyane, turatangura ama repetition, turabyiteguye neza. Tous les détails concernant la compétition, byarabaye reçu, ama détails tugira ibintu byose byarabaye bien, ubu turindiriye gusa ashika umunsi hama tugende. Bon, ubushimwe uwa mbere azoronka 1 million, uwa kabiri azoronka 500,000, uwa gatatu azoronka 300,000. Bon, déjà, bon, déjà, moi, je te félicite pour cette initiative.
nibaza yuko ça arrive pas souvent nga mu Burundi kandi en tant que jeune afise bon donc ari maison événementielle ikoramo des jeunes seulement kuko ni Phoenix Sound en collaboration na Phoenix Travel hamwe na Rampage bon ce sont que des jeunes nous sommes que des jeunes quoi turiko turagerageza guteza imbere kandi ndavuga ni en tant que bon sinubwo ko ndi umu ex danseur que jusqu'à maintenant malgré que même si nkora ibindi de côté ndatamba je suis un prof de danse urumva ndavuga yuko turiko turagerageza gupromotinga culture urbaine ko abadanseurs sindiko ndabesha abantu benshi bazi ko umudanseur ari umudelinquent umudanseur il a rien dans sa tête et pourtant Dieu abantu benshi dutambana harimo abalisons déjà ndi mu licencié il y a même aussi n'abadocteurs urumva mais dushaka guhindura image ya danse tu vois le truc hama kumbwira yuko ayo mahera ari make bon kubwanje no kubw'amagroupe y'amadanse nibaza yuko atari ikintu gitoya ko ça sera pas seulement prix tuzotana on fera des rencontres tuzogerageza gupartager kugira des débats avec des danseurs kubereka comment leur danse bashobora kugira art comme art de communication ko nganje ugatwiki wanje ngo ko ma danse est un art de communication quand c'est pas seulement moi ko nganje ko la danse est un art de communication bashobora créer entreprise à partir de la danse on communique à partir de la danse à quoi bon tutogerageza guhindura image mugabo c'est pas aussi facile mu gihugu cy'iwacu abantu badatabura c'est la danse hari abantu bavuga ati ngo la danse c'est pour les délinquants muga turavye ba Chris Brown ba Usher ce sont des millionnaires basumba bagwiza tunga benshi nga tureke hariya za France bakoresha iyo danse mugabo ino nta gaciro barayiha iyo danse that's why on s'est dit bon reka dutangure n'aka gato uko imana izodufata uko imana izodufasha uko tuzoronka dufata mu mugongo tuzogenda tuduga condition est certain déjà pour les danseurs navuga ko ari réussite jusqu'à maintenant je me sens satisfait pas vraiment à 100% mugabo je suis sûr et certain que bizoduga mugabo pour le moment on a que ça on essaie de partager avec les danseurs mu kumenyekanisha iyo danse muri ubwo buryo bukeya dufise mugabo twizere yuko next time bizogenda neza nabamusubire biri abantu bose bakora turaba banza dushigikire muri tamba okay natumira abafanzi ba BKM gusa numira n'abandi bandi magroupe yose banze bashigikire eko vyari banze bashigikire afate mu mugongo si BKM yonyene hari n'andi magroupe menshi n'abakunda danse cyane ko Karibu hamanagira ngo mbashimira abantu bose bariko baramfasha même si atari benshi kubwo umutima w'urukundo ariko baragira babandanye badufata mu mugongo hariho Phoenix Sound, Brunjan Woodward, Rampage Company na Phoenix Travel Fitness Factory oba tubasabe tubashimi hama dutumire n'abantu bazoze kudusapotinga ce jour-là. Merci encore une fois. Et Dani Bagekani nagomba shimire kandi mu grand chorégraphe avuye muri Belgique azoba il fera partie membre du jury yitwa Dios kubona aremeye kudufasha nawe nyine kubona yaraje no kubera tamba. Tushimiye kandi Isanamu TV kubona ikiradufasha muri kote yo kugira promotion événement. Turabashimiye cyane gose turasubiye kandi kubatumira le 14 na le 28 en espérant kubabona uwo munsi turi kumwe nukuri Imana ibaduhere imigisha merci du fond du cœur murakoze. Ikibanza ni kuri Institut Français IFP XSF le 14 na le 28 le 14 c'est demi-finale le 28 demi-finale c'est de 15h jusqu'à X temps murakoze cyane non c'est jusqu'à 21h pas à X temps merci.